Stop wasting your money in girls. Stop investing your money in women. Ntaco bimaze kuba umuntu yoba afise abakobwa benshi yama ashiramwo amafaranga buri gihe, yama ahereza amafaranga buri gihe, usanga abahereza umushahara buri kwezi. Ntaco bimaze, ivyo bigutwara inguvu zawe, bikongera bikagutwara n'amafaranga yawe, bikongera bikakwelwanya canke bikagutwara kure yo gutera imbere, bikagutwara kure yo gushika ku butunzi bwawe. Reka ndagusigurire gatoya. Kuko abantu benshi usanga bariko barabikora, akibaza yuko ari normal, akibaza yuko ari bisanzwe, akabona yuko umengo nta kibazo, ni lifestyle. Lifestyle abajene benshi ndabizi yuko ariyo bakunda, ariko ala long ugasanga wagumye uzunguruka handi nyene, wagumye utanga inguvu za zindi nyene, mu mutima ukaba wifuza iterambere ariko ukaba udashobora kurishikako kubera utuntu duto nk'utwo. Ugasanga kubera udashobora kwihangana, kubera udashobora kwihanganira ko muba muri kumwe n'umukobwa, ugasanga amafaranga yawe yaraheze, ugasanga ushobora gushika kuri vya bindi uba wifuza gushikako. Muri ino misi hariho abahungu benshi badashobora kubaho badakundanye n'umukobwa. Hanyuma hari n'igihe usanga akundanye n'abakobwa 2, 3, 4, 5, kandi ugasanga abo bose nta na project nimwe bafise, ni just kugendana, ni just kuba bari kumwe, ni just yuko nawe yoba yitwa umukunzi, nawe akitwa umukunzi wawe, your boyfriend, your girlfriend, ariko ugasanga nta mugambi n'umwe bafise. Apa rero gutakaza amafaranga, urumva n'umwanya, your time, you are wasting your time. You are wasting your time, uri investis umwanya wawe mu bintu atana kimwe bizokuzanira, atanyungu bizokuzanira, ahubwo gusa uzosanga à la fin ni wabiharura uzosanga hari ikintu vyagutwara. Rero nico gituma mvuga uno munsi ati stop wasting chance, stop investing your money. Ureke gushira amahera yawe mu bakobwa, amahera yawe mu bagore. Aha iwacu muri Afrika turafise na cane umugenzo uko umuhungu aronse amafaranga, ashaka kuburonsa amafaranga makeyi gusa, ikintu ca mbere atangura gukora ni ukwiruka mu bakobwa benshi. Ashobora kuba yarafise umwe, mugabo sinzi ingwara umengo acagwara iyo aronse udufaranga dukeyi gusa, aca yiruka agashira kuwa 2, agashira kuwa 3, agashira kuwa 4, ugasanga cyamaze kuba ikibazo. Hariho n'ama province amwe usanga umengo byarabaye umugenzo, iyo umugabo aronse amafaranga aca arongora uwundi muhabara akagenda hiyo, ugasanga agumayo, ugasanga abayo, ariko akibagira wa wundi batangurana, wa wundi ashobora kuba yaramufashe ukuboko, yaramufashe mu mugongo, akamubwira, akamukomeza, akamubwira ati mugabo wanje mwiza nkunda, bandanya gutya, bandanya muri inzira kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza, bandanya muri inzira kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere wifuza. Amaze kurishika kuri iryo terambere, ugaca usanga wa mugabo amuhaye umugongo. Birababaza cyane, n'est-ce pas? Ndabizi yuko muri mwebwe munyumviriza hariho abamaze kubigirirwa. Birababaza cyane gose, hari abamaze kubigirirwa, ugasanga umuntu umugabo wiwe canke ugasanga iyo amaze kuronka amafaranga, umuhungu iyo amaze kuronka amafaranga aciye agenda mu bandi bakobwa, we agaca gutakaza, akabona yuko umengo wewe ntaco kimaze. Burya rero reka ndababwire ikintu kimwe, ibi biva kutamenya, ibi biva kuba umuntu atazi nico amafaranga amaze mu buzima. Amafaranga jewe maze gutahura, narababwiye yuko amafaranga ari imbuto, ni imbuto ikomeye cyane, ni imbuto ishobora kugufasha kuronka umurima, cyangwa ishobora kugufasha kuronka ibindi bintu vyinshi. Amafaranga ashobora kukugururira imiryango myinshi utari bwacemwo. Amafaranga n'igikoresho, ariko ukwiye gukoresha mu vyiza, apana ibibi,
apana kugirira n'abantu, kuko amafaranga nico no kwita energie netre. Energie netre no kuvuga ni kakujya kwa amazi nayo nyene energie netre. Amazi uyakoresheje mu vyiza arashobora kuzana umuyaga nkuba, ariko umuyaga nkuba ubazanywe n'amazi urashobora kwicana bitahura byumva. Ni ukuvuga yuko uko ugikoresheje n'amafaranga nuko nyene uko yakoresheje niko kubisanzwe ategerezwa gukora, uko uyoriyanse niko ategerezwa gukora. None kuinvestisa amafaranga cyangwa gushira amafaranga yawe mu bakobwa cyangwa gushira amafaranga yawe mu bagore, wibaza yuko ari byo byiza? Ni byiza? Si byiza ku muryango wawe, si byiza kuri kazoza kawe, kuko muri kazoza uzosanga wari ukeneye amafaranga ariko urabinyuma uvuga ati jewe mu maboko yanje haciye amafaranga menshi, haciye amamiliyoni menshi. Aho utanga kuvuga tutangura gusanga uri kuricuza, utanga kuvuga iyo nkamenya muri iyo myaka, iyo nkamenya ujya munsi ndose ya opportunité nkaca nkora gutya na gutya na gutya, byari kugenda neza, ubuzima bwanje bwari kuba bumeze neza, bwari kuba buri impeccable. Ariko ugasanga ntushobora kubishika ko kubera waramaze gutakaza umwanya, waramaze gutakaza cya gihe vyakuza ko vyoroshe, ugasanga ubunye nta kintu cyatiha mu buzima bwawe. Kumbure uno munsi urashobora kubitagifise za nguvu za zindi wari ufise kiriya gihe, ariko ugasanga uri kuriciza kubera utashoboye guprofita cyangwa utashoboye gukoresha ya mafaranga neza, cyangwa bya bindi wari ufise utashoboye kubikoresha neza. Rero reka ndababwire, twegereje mu mpera z'umwaka. Iyumvire gatoyi, akarorero gatoyi, ufise abakobwa 3, 4, 5 bashobora kuba bakeneye impuzu, bashobora kuba bakeneye ibyo batsokwambara, bashobora kuba bakeneye amafaranga yo mu mufuko, bashobora kuba bakeneye n'ibindi bintu bashobora kuba bakeneye mu buzima bwabo bwa misi yose. Ugasanga uri kuri aho uri kuri aho uri kuri aho, usanga uri kuri depensa amafaranga menshi cyane. Ariko ya mafaranga nyene ushobora kuba uri kuri depensa amwe wayatanguza mu business ntoyi cyane, ndiza neza yuko iyo business yoshobora gushika kure cyane gose. Mugabo amafaranga uyasohoye atane ariko arinjira, muravyumva yuko umuntu abagize ico no kwita ubutakaje amafaranga, ubutakaje za mbuto zawe zoshobora kugufasha kugira ngo ushobore kuronka izindi mbuto. Muravyumva, urabitaho. So rero muri no misi hoho ndabizi yuko abantu bashobora kuba bakeneye amafaranga ari benshi. Muri no misi ndabizi yuko bariko baragusaba hirya no hino. So wari wa mwanya wokoresha kugira ngo ushobore kwikonsantra muri dépense y'ayo mafaranga yawe. Mugabo kubera udashobora kuba ufise ivyo vyiyumviro vyo kwiyumvira gutyo, uragiye amafaranga urayahawe wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wewe usigaye ata amafaranga ufise, wowe usigaye atacu ufise, usigaye ugaragara. Hanyuma mu kwa mbere uzosubira kurondera andi mafaranga. Yego urashobora kumbwira ati yego jewe amafaranga nta kibazo ndayafise, ndayarya hama nkaja kurondera yandi. Hazogera igihe utazoba ufise izo nguvu ufise kugira ngo ushobore kurondera ayandi. Hazogera igihe uzokwifuza yuko ivyo wakoze mu buzima bwawe ari byo bishobora kugutunga. None uzotungwa niki? Uzotungwa nuko wemvesije amafaranga mu bakobwa benshi, uzotungwa nuko wemvesije amafaranga mu bagore benshi. Mbega amafaranga uzoba wemvesije muri abo bantu ariko arakugarukako. Mbega amafaranga uzoba wemvesije muri abo bantu cyangwa uzoba wasize muri abo bantu azoba ariko aragutunga muri ico gihe? Ni kibazo ukwiye kwibaza, ni kibazo ukwiye kugira ngo ushobore gutahura, kugira ngo ushobore kumenya. Reka ndagusezere, muri no misi nzosohora video twinshi kubera mu mpera z'umwaka niho dukwiye kwitegura kugira ngo dushobore gutangura umwaka tumeze neza, kugira ngo dushobore gutangura umwaka dufise ivyiyumviro biri bien, kugira ngo dushobore kwarinya canke bishobore kuba arinye n'iterambere ryacu tuba dushaka gushika. So